Mambo vipi bakunzi b'ikiganiro kwijob ni wa mwanya cy'ikiganiro cyane kwijob atahani nze gusanga kuri Pam Channel TV aho tubazanira abanyamyuga batandukanye bakora ibitandukanye bakatuyagira ibyo bakora mu buzima bwabo bwa misi yose. Uno musi rero nabazaniye umutumire umunyamwuga lega cyane cyane abakobwa ndiko ndavuga nabazaniye umukobwa akabikora neza hano mu gisagara cya Bujumbura akakora umwuga utamenyerewe akakora umwuga benshi nk'abakobwa nani nishiremwo toshika ngo nkore mugabo wewe yarawubahutse ariko arawukora kandi umugenije kure bishaka kubaza ngo umukobwa akora iki muri kamiso ya mbere nazanye kimyozi y'umugabo kuko bakunzi banje ndabakunze wo kwijob uyu munyamwuga ntiyocika nabazanye umukobwa kimyozi aramwabasha amoye umwe ngo hazi igihumbi gumana nanje mwumve byinshi bitandukanye kuri uwo munyamwuga w'umukobwa ariko aragerageza kwiteza imbere mu buzima bwe bwa misi yose kwijob tuko tayari. Mubibona rero twamaze kwishikira kuri salon y'uwo mwigeme asanzwe akoreramwo. Gumana natwe kugira ngo tuvugane ibitandukanye atubwire gute yiyumviriye gukora uwo mwuga umutima wavuye. Gumana natwe kwe gutangira imbere wamaze kumutangura umwanya niyo dukorerako cyangwa ushaka kumumenyera job ari wikora gusa nawe ndabishaka nisa rero Shanice umeze neza ndabona ku job wabaye tayari tatanguye kweli uko tayari yego nanje ndibaza ugana basunyigishije na gatoya basi n'igipara basi ngenda kimenya ipasi cyo kirorosha cyangwa ubwana agati ubwana n'igipara n'ikihe corosha igipara chonye ngira naenda kimenya nisawa rero yego ni bon Shanice amazina yiwe ninde jesho kwanda kuti mugabo nziza cyane gose abakunze ko kwijob bumvise akajwi kawe ningene uvuga karaho sakajwi amaje nitwa Ihuwizeye Shanice ko ndi kimyozi nyene behaje aho bariho izina nko tuvuga ngo umucoiffeur tuvuga umucoiffeuse hama kabaho kimyozi hariho izindi bita umukobwa cyangwa iri gumukonye ni kimyozi mwese ni kimyozi bose kanye okay Shanice nashaka tumenye ushika ku job sangapi jewe amasaha yo gushika mu bisanzwe twugurura saa 2 tuba twuguruye ari weekend naho samedi twugura saa 1 mukuca mugara kugara saa 3:30 z'ijoro ku job okay twashaka kumenya rero Shanice antuka ni ibintu bitangaje nuvuga mu Burundi aho umwigeme aba kimyozi twakene kumenya uwo mutima wavuye heho kumva yuko shaka gukora ino job kuntu byagenze je narimvirikire nokora kwamya mana nashaka gukora ibyo wanje nashaka kwikorera hama ndimvirikire nokora ndabura ko sinashaka gukora ibintu abantu bose barimwo kuko nabona umenga sinzi nyene nashaka numva shaka gukora ikintu kitamenyerewe cyane hama cyane yumvira salon ariko nkibyiyumvira naye natanguye kwiyumvira salon y'abakobwa nanguye kwiyumvira salon y'abakobwa nyuma ca ndahindura cangira salon y'abahungu rero ndiko tukiyugurura indwi ya mbere hari ukuntu abakwaferi usanga bagoye abakwaferi baragora kuba n'ahantu abari hashashe kandi we abaja avuye ahandi ugasanga biriko biramugora kumenyera jean kumenyereza rero ca mbona ukuntu atari ponctuel aguma acererwa canke agagira umukiriya aje akamubura
urumva nk'umuntu nyine yatanguye business shasha byategerezwa kumbabaza ko navuga nti ko ndahomba niho guca niyumvira nti reka rero ndaba ibyo bintu ukuntu bigenda kuko sinibaza ko byonanira mu ndwi ya mbere indwi igira kabiri canangura kuvyiga ntera kwiga ku bwanwa batangura kunyigisha ukuntu bafata itondeze ubwanwa nibwo watanguriye ko itondeze iragoye gufata banza kujugumirana nayo mugo umaze kuyimenyera umva umenga ni nka stilo ufashe nkako n'agasitiro ufise uburebe ariko ubu ni bosi mugo mva nkitangura numva umenga fashe ikindi kintu ntazi ico arico nanje et puis ndatangura ndiga ubwanwa ndabumenya nka 3 mois nyene nari maze gutangura gukora ibyo sinabimenyereye nyene umva motivation yavuye yuko umukozi wari ufise wabona yuko ashaka kugusubiza inyuma kandi nawe kwijo gushaka gutera imbere yego Shanice murashaka kwibaza ati iyi salon Shanice yayikuye hehe tushaka kutubwire mu gutangura ijobo watanguye gute ko natanguye je nahise ava narakorera abandi ariko mu gukora sinayakora ndayakoresha yose ngo ni ngo ndayaheze hariho ayo nakoresha nayo nabiziganya nkabika make make rero hageze ko nimva kwikorera iby'iwanje narandi ahantu nsaba ingurane hama kugira ndongereza komsa ntangure nikorere uko nkora ndasubiza nyine make make bivaye nayo bavuganye na nyine kugurana ugitangura umwuga n'utwe tunwagira ronka cyangwa amajambo bakubwira ashobora kuba ari meza cyangwa aguca intege rero ibintu je mu kubijamo sinanibutse nuko ndi umukobwa ndiko ndavyiga sinavyibutse rero maze kubimenya abakiriya baraza ugasanga afise nk'umukwaferi umwe haje babiri nambwira nti karibu tubakire je nzanye igitambara kugira ndamwambike agaca mbaza nyugira umwe nkambwira nije abo abarundi bacu nyene agaca mbwira ngo urisuye kubizi ngo urabizi akampaririza dimwe nkasigura nk'amajambo abambwira ndabizi cyane n'ibyo nkora cyane ndabakorera ntabyumva agaca agenda ariko nk'aba étranger sinzi ngira baba bimenyereye bobo baraza bakicara gusa nkaba rero wa undi aba yaramparije akanka ko ndamumwa agarutse akabosanga ndiko ndabikora umva nyine nawe uco byumva ko yacabona ko yihenze okay muri societe rero aho ubaye mu muryango wawe ababanyi ubabonye bakwakiriye gute abagenzi n'ayo makomantere menshi bavuga abagenzi nabo bavuga ati byavure urazikoma umuntu wese mvaguma yibaza byavure ukamenga ni blague byavure igamunyuma nyine nagiye kubona ni kumbe bya bintu biseri none birakaze yasopoye ku buryo umuntu wese atabitahura ntabwo ntene ndabizi bansaba ndabigishe nkabaha karibu n'ukuri karibu byamaze gushika ukigisha umwigeme umwe kubaka imyozi canke abyifuza hariho umukobwa umwe twakorana niwe nigishije ariko ubu ntagikorera hano niwe yari amaze kumenya bikeya nyene ariko mva yaciye agenda abandi nabo ndacarindiriye ko baza ariko barambwiye ko bazoza muri iyi job ni giki byakugoye kugira umenyere muri aka kazi kuko akazi kenshi twamenye yuko iyi job ikora abahungu canke abagabo ni giki cakugoye muri wewe vrema ikintu cangoye nta kintu na kimwe cangoye byose byari bwa mbere niho ntarabimetriza neza niho amakwafi nayitiranye ariko ikintu cyose hajya wagihaye umwanya kirakunda nyine ukakimenya nyine apre ndabimenyera byose wasanze iyi job yo kumwa kubaka imyozi isaba iki nk'umwigeme nta kintu na kimwe do special bisaba usikira gusa kubuza ibyo urimo naho ushaka kugera n'icyo ushaka gukora byose nta bintu birebire bisaba ushaka kutubwira nk'amakwafu ubunye uzi kumwe hariho igipara hariho agacube ordinaire hariho na kidding zose uramwa nyene ukavuga ati yego Shanice
hari igihe umwigeme akadukurikirana adashobora kwibaza yuko umwuga wo kumwa udashobora guteza imbere umuntu mugabo Imana ishimwe twakuronse warawuhagurukiye uvuga ati kana ndawukore uwo maze kuwukora eske n'umwuga wumva ko wohimiriza n'undi mwigeme gukora ego afite abarundi bavuga ngo nta mwuga udakiza kiretse wo kuroga rero ikintu cyose je nibaza ko ata muntu n'umwe atogishobora tuvuga ngo nuko ngo ari umwuga tumenyereye gukora abahungu gusa n'abakobwa bashobora kubikora arabona ko nabishoboye nanje bishoboye nta kigoye kiba kirimo bisaba gusa urakoreshejeho bwa mu bavuga ko ari akazi yego ni bon bisaba gusa ko ikintu ucisha mukavuga ati nanje ndagishoboye utitaye ngo umukobwa ngo hari ibyagenewe abahungu uko wohimiriza abandi yego bakabyiga tukaba benshi kuko urumva nk'ubu jewe bama bariko barambwira ngo uruwa mbere tubonye urumva muga tubaye nka 3 4 canke banarenga zaba byiza gusomba Shanice yanda kubaza akabazo gituma ndakikubaje ni kubera nzi yuko nibishika nta kazi katabura ngira intambamye ko bivuga niho bishika ugasanga abakiriya baraje cyangwa umukiriya araje agatangwa kukubwira nk'utujambo uraza abahungu bagira utujambo dutandukanye niho bigushikira ibyo ntibyobora niba ushobora kubura gusa wewe nka nyine akazi cyangwa nka nyine igikorwa si utu nk'ibi inye kuba uvuga ati ni umukobwa waba avuga ati ntibimenyerewe waca wumva ko umuntu wese agufise ko akse niwe uca umenya ukuntu witwara utabangamiye umukiriya cyangwa ngo nawe wicire mu kibazo kuko urumva umuntu niwe yiha agaciro umva ntiwacuze urumviriza ibyo umuntu akubwiye byose ngo hamujane nabyo biba bishika ukiyumvira yuko wogira nka formation yo kwigisha abandi bigeme kugira ngo muri iyi job cyangwa mu mwuga mube benshi eko namara kugira ejo gutera imbere nk'uko ndabyifuza kuko urumva ndacari mu ntango ndabishaka nabyo nyine kuzobikora nk'umwigeme bavuga ati kwasi bake babinsaba nk'ubishitse nk'umwigeme akabona ikiganiro ku job akavuga ati je nkenesha nisa nyigishe vero uwo mwigisha n'umutima mwiza cyane mu gusozera ikiganiro nagira untekere nk'impanuro cyane cyane twebwe abigeme ko nakuronse reka bumve impanuro zivuye kuri Shanice umyozi wacu hano mu Burundi wa mbere akabikora neza mu gisagara gira akaje mumbwire abakozi bo ku job akajambo rero babwira tibuta abakobwa bibujumbura bien sûr twebwe bibujumbura hari ukuntu twihaye ibintu by'uko hari akazi tutokora akantako nokora twibona ko turi beza cyane hari ibintu tutokora nabamenyesha yuko bihenda cyane barihenda cyane kuko je ntacyo mbaye mu bisanzwe kandi duhuye ntiwamenya ko kwa feze nyine imwa ndetse nibaza ko ibintu byo kumva ko iki ntacyo nokora ukumva ko hari ikintu kikurengeye cyangwa nako urengeye bo bikura mu mitwe yabo bagakora kuko ni naho tuzotera imbere haje umuntu asuzugura akazi nta hantu na hamwe agera ndashaka rero ugiye kuvuga aho ukorera kugira ngo umuntu yoshobora kuvuga ati je n'ukuri kugira nemeye byo kubira mu kwa zikuma reka jewe ngende ndamushoreye cyangwa ngende amwe usanga abaye mukiriya wawe je nkorera Avenue de l'Université kugira horohe kuhatora nuko uja uvuga ati kuri nefu mu bwiza bivaye na moyo ufashe kuri nefu mu bwiza ugacuraba kote ya Rohero kuko urumva bwiza na Rohero bikabugwa ni Avenue de l'Université rero uravye kote ya Rohero ucuhabona niyo salo yonyene hari nitwa Pasha ndashaka ndagushimira kana gakuru numvise ngo gumoye umuntu ngo haza 200 undi munsi kurikira nibyo no kwifuriza ukabandanya utera imbere n'abakiriya bakaza ku bwinshi kugira ngo bagushigikire bakunze bakijoro ndazi ko mukunda kunshigikira abanyamyuga banje batwo barabanyandikira bambira bambaza ati ujya mu Nyarwanda mutene yakorera he ni kuri nk'umwigeme tumushigikire kuko akwiye gushigikirwa kuko si benshi tubona bakora ibintu nk'ibyo muga iyo tumubonye akora ibintu nk'ibyo n'ukuri mumushigikire abanyeshuri mwese nimuze kwa Shanice shigikira umurundi kazi nkatwe ariko arakora ibintu nk'ibi byiza cyane Shanice
dukomeza utera imbere ndagushimiye ko wampaye akanya murakoze namwe ndabashimiye murakoze namwe bakunzi bo kwijob nta byinshi bifise mvuga ko norenza ku majambo shanse ryo kuvuga rigeme uwumvise yumvise nta byinshi ndenza ko vrema duhure kandi ku munsi wa mbere kubazanira abanyamyuga bariko bakora neza hano mu Burundi tunabashigikira kwijob tuko tayari